Byagenze gute ya marché byagenze gute uri wambwiye? Iryo marché yagenze neza. Byagenze neza. Wow. Yesu yarabikoze. Amen. Barantumye nzobaha imifuko amajana 5 y'isi. N'amafera beto. Félicitations. Ijana. Mucange ndashima Imana. Imana iri mu ruhande rwacu. Bisanzwe ubizi uko n'ijambo ry'Imana rabivuga, wizeye Imana hazokogwa n'isoni. Nico gituma ibikorwa dukora Imana ibibirimwo. Amen. Nico tumona mu kazi biragenda neza, tuko turakora neza, kazagenda neza. Mucamake Imana iri mu ruhande rwacu. Natwe tugiye kwegera. Cyane gose nufata neza shiri bane. Ego cyane. Sivyo? Amasheti. Ubwo rero amahero yarose hari ikintu nabonye nkeneye. Hari telefone nabonye yitwa Come on says. Niyo shanzo shumurira. Ega come on. Mucongereza umenga uvuze ngo ingo. Yeah. Yeah. Come on says. Telefone. Telefone ya Tecno. Ikibazo urazi ko atakintu wasaba ngo ndakwiba. Merci chérie. Merci. Fashigenda, reka kugorana. Agenda. Zumvitse. Taratugora shiti muzaje, sivyo? Ni kigongo ngaho cha munyumvirize. Madame, sisi kwa no. Mboya kwa muganga. Matias we. Mate. Mboya kwa muganga. Narayi gusanza na munda. Bamaye tunini. Yo, nashaka bazana makaro deja. Nashaka basume. Matias, simena gahumirisha bibine niba. Matias. Amagarira amhari. Dabu kuri bicafunga mu rupangu rwanje. No. Mamu jabasi nali jana mamu. Muzaba koze guruci yo. Abutegenda hanze. Abutegenda. Oya mamu. Abutegenda. Ana fatanye hari sikurindi se. Kiranda kwa amafaranga uzana kwa muganga. Ngo tugende ndakuzera kwa muganga. Tenda bakwenda kugura no kunywa. Kubarango nuko nimuhindukire. Imana irifuza kugirira neza abantu bo muri kino gisagara cya Ngozi. Yesu yavuze mu butumwa bwiza bwa Yohana 14. Yavuze ngo ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ntawe ushobora gushika kwa data ntamujanye. Yesu ashimwe cyane. Isano waniki. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nuko rero mwihane muhindukire. Ibyaha byanyu bihanagurwe. Ibihe by'impemburo bibona ingene biza bivuye mu mwami Imana. Ijambo ry'Imana kino gitondo riko ravugana nawe uri kurantega ugutwi. Imana iriko iravugana n'abantu bo muri ino soko. Nuko ngo nimwihane muhindukire. Inyuma y'ubu buzima hariho ubundi buzima. Inyuma y'ibitudandaza hariho ubundi buzima. Iyi si tuzoyivamwo ariko n'ijuru warukwiye kurondera. Kuruha gusa. Ndarushye sana. Ariko ntacyo ko dushitse amahoro.
urwana gahimwe urwana misi yose nibikinja nkasangaza imaze Shadia Chikichana jenda chicha Shadia duka ndazuri hali ya hejuru Habaye Mama jaka kana kawe jenzo kicho Frank nibiki Umva mama je narambiwe buri gihe nibikiringa nkaca sanga kaya gakoga kawe kabitanze nimba ukaba kabijanye navyo mubu nivire muri sport nabuze nivyo vungura ngo kabihaye ngo nyimba hari kwa Claude muri aho umva mwana kugisi ngisakaye hariho ababura ivyo barya wowe ukabironka wowe uno musi urashobora kurya 4 ku munsi ariko hari uwundi arya rimwe ku munsi canka kanabibura Frank mwananje kunda mugenzi wawe nkuko wikunda wowe nyene mbeko ukunda kuririmba ngo urakunda Imana uyikunda gute kandi udakunda bayo rero kuba yabibahaye nuko yabona ko bashonje ni wihangane ngaha ntacu buze uraza kuronka ivyuye ariko mama je birandambiye je Frank mwananje umviriza utekereza ko muri muhagarariye Frank ekara korogana na mushike yasubiri Frank mwananje bite byawe umeze neza hari iki kibazo sanze nanje bariko barashwana Frank. yatubwiye batafise hari iki kibazo ariko ntabimenyeye Ntuzumenyera ko Frank Frank mwana ni bibi Wamwumvise Frank mva mubaza Frank nuko twamenyeje amafaranga ashobora kandi tuzobimukuremo ukuvuga ujya mwana turiko turamwica ujya mwana kuko aja kugura urumogi canke inzoga ujya mwana kirima ube hafi ntabona ujya guhamagara ni sigo witaba kandi sicyo nshaka kumubwira reka tumuhe umwanya tuzobicarire Impembo bibona ingene biza bivuye mu nyunga z'umwami Imana. Be iyo mana uvuga tubwire wewe kitagufasha ko mbona uguma umengura kenye umengura maskini kubera kitagufasha Kubera kitamfasha. Imana igituma yamfashije uyu munsi ndiko ndayivugira. Nico gituma yamfashije. Nuko yo ngo nitwihane duhindukire ibihe by'impembo bibona ingene biza bivuye mu nyunga zayo. reka kubahenda sha yigisha ijambo ry'Imana nawe ukigisha ijambo rya Kitari rero twemere ijambo ry'Imana woja kwigisha ijambo ry'Imana nawe mbona uteye naba twe twidandariza ntaco tubaye akenyiki genda yigisha ibintu Bo urabyindwi ko narifashe uyu munsi kabisa wagerageje byagenze neza ariko ntabwo meze neza kubera iki gasho Frank ikibazo arampangayitse sana buryo ntanze kubivuga naje naye maze iminsi nimvira Frank uyu mwana reka araduhindukana burya abana bo mu jishehi baragoye dukora iki nk'abavyeyi ikintu dushobora gukorera Frank turashobora kumwicarika tukamuhanura tukamwereka ubuzima nta mpamvu yuko amenyera ubuzima bwiza gusa burya hariho ubuzima utangura n'ubwushikamo rero ni bya bindi mpora mvuga umwana kirazira kumwereka ubuzima bwiza gusa hagira abona ko twasanze ejo ari mu nduru yari karashwana na mushikiwe ngo bamutangiye ibyo kurya ugacumuha amafaranga burya twarabimukoreye kugira tugabanye induru uze kuruhuka burya nabikoze nk'umubyeyi ngira nka muri situation namusanzemo hamara ikindi kintu cyo maze igihe niyumvira Turasa? Turasa. Igandi bavuga ati ngo abakundanye kenshi barasa. C'est vrai. Azo twenzereye.
Nanti. Muraho. Reka ibitego shaka. Kusara magira ubwoba. Saba kunwa. Egutiye bebe. Ndasaba ikintu kimwe. Ndazi. Ma baby bisu. Ndazi. Asa reka kera. Ndazi. Cyo kwanza jinshaka kuri telefone. Chenda kwa bisu. Tubikora vuba sije. Sawa. Siga call video. Ari uko uyimana. No, baby basi gatonya ba. Kamwe gusa. Uyu mwana tumujane kwiga. Kwimana yaduhezagiye. Tumujane mu mahanga. Tumujane nko muri Chine. Agenda amenyera ubundi buzima, abone ko ari kure y'abavyeyi, abone ko ari kure y'abantu benshi babagenzi biwe birigwana, agenda handi hantu kure. Oya, ndibaza si wo muti. Ego kujya kwiga sawa yatwabimukorera akagenda kwiga. Ariko indero nayijana hazoja kwiga. Kizo bari kibazo bazomudutera. Agaruke mu rwa ahubwo tugomba kumushira handi hantu. Nimba ari mu myuga ahantu ahura n'abandi bantu bakamuyagisha ikintu cy'akamaro akazovamo ejo hazoza kuko aya mashuri 13 yize urabona nta kintu yamumariye naho twokongera kwa yandi cyembara bya bindi tumuhuze n'abantu aronke impanuro ivuye mu bandi bantu ko yabazajya no mu kumubimogi bikije umwana aranira ubwoba Sheri bizohera iyi ni imyaka arimwo n'igihe abamwo ariko bizohera. Igihari gusa uno munsi nuko umwana dukwiye kuza turamuba hafi tukamwigira hama tukamugira umugenzi. Bona kugerageza nawe umubyeyi urana ko ikibazo gihari nyine kandi inshingano zawe azizi. Kiye tugumana umwanya muto cyane mba ndi kukaza baze ndafatiye. Ahubwo Sheri ko tugize imanuka ba no munsi uteramiye mu rugo. Reka ndamuhamagare ndabe ko iyo bakiri ngaha mube muraganira. Ari ngaha nenzi yasohotse nabonye asoko rupangu. Reka ndabe ko ashaka kuba ari ngaha mube muraganira. Munzanire nk'umuhungu wawe w'imfura. Oya munzanire ngira icyo namuhindura gato yandabe. Nta wamenye. Mwana ni kibazo kweli. Yora. Sinabwo sibira foto. Tutafotora. Oya rashinda gufotora tamaye bisu. Anda mabisu bebe babisu. Sibira bana rero wewe. Bisu ngabasa. Basa habasa. Basa. Naja puli. No, basa nakubiki ikintu kimwe. Gusa misi yose ndakubonye ndumva. Mwana ikintu kiduze aramaze kuva ugiye mu sport. Kuchimwa nk'amazi akanyise. Wumva rero nuraja muri douche. Ugiye mu douche ukasha. Nakubonye rero. Mba ndi mu yindi si. Mitema kweko. Bebe. Yoraze. Musi n'Imana zo bikiza musi. Zo gutwara ahantu twenyene turi babiri ndakuraba. Ubashaka ko umunsi wa mariage yaje. That's. Bivuze zo gutera wasi. Santeru bizoshobora. Nzugerageje usanga icyuma zirabutse. Bari nzira narabibusha. No, nazo tebisha. Yema iwewe yakuye mu rugo iwanje. Nagize umushira. Sheri wawe. Umusaza kundi mukuza. Uyu. Asu. N'ubwanwa. Kandi umukiza. Uko ni muko wawe. Ibirara. Inzererezi mu rupangu kwa Majeska. Fani nta soni. Uko usa. Nima iwabo kwimeza imipira ya Milfa mu ruvumera hari. Nta soni. Wamungu sohoka. Vira mu rugo umukiza. Ziba. Hans. Majizi. Shiri telefone. Yarayifise haki. Son. Gena mitsi. Majizi kureka umejuni. Mezu kunyini ni kumitsi. Utogenda gushika ryari? Naribereka me. Uri bagiye kumnawe kagutori nyererezi. Mwana warageze kuyiba. Jewe ndi nyererezi. Urabibahuze.
mama bizi ukuri uritanga burya Imana izoguhezagira je ndakuravye iminsi ibintu byose ukora ubikorana umwete ubikora wishimye abandi bagenda mw'ibarabara gusega umugabo wosegesha amaboko hamwe n'ivyo rero Imana izokugirira neza ntucike intege n'ubundi nahezagiwe mabuja n'ukuri iyo mbonye nifitiye amabuja nkamwe banyihera agafu oya jewe sinoca kwihema barabara sega bishwi fise amaboko hari ubundi muhezagira urutuga hemwe wo kubagira yemwe erega burya mabuja ubutunzi bw'umworo no kuronka icararariye gusa nyene hararoze yemwe gusa nyene mabuja yemwe ndazi muga n'ubundi banzobikora kwa ntabaye nkibaruka ubu tugufu ndafise umutwaro wo kugira wo kuronka n'ugatari kuturengarenga bihora bingora ubugeze mwana batandatu iyo rero ufise imbanyi burya kunama zishobora kubishobora imisi yose bose nk'ugatari kuturengarenga burya hanzinduka ndagahiga ahubwo rero ndakwisabira ikintu urazohasabira no mu bagenzi bawe ndabamesere usanga ndaronse na 5 biturengarenga aho bukoze mama bizi nukuri jewe ndakwemereye Imana ishoboje agatahe nzokaguha ariko umwanya ntararonka ako gatahe ngo ndakaguha jewe ngirenze ndakuronderera mu bagenzi banje abantu uzoramesera kugira urabe ko woronka utwo ugaburira abana urumva abo bana ni benshi hama ninaronka ako gatahe nzokaguha kugira wiyungunganye kuko urafise umwete wo gukora kandi ndakukunda uragahezanirwa muvyeyi wanje ukusa ku mubiri ni kusa no ku mutima awe mukama yo sinoronka nico mvuga uhoraho ni wazi bigukwiye erega no kurima ndabizi onga tubandanye nukuri nzobigukorera Imana ishoboje jewe ndakunda umukozi burya natwe turafise iyo twavuye turafise intahe nyinshi turafise iyo twavuye turafise naho tugeze rero n'Imana yatugiriye neza kandi nawe ntiwihebure bizokugirira neza ngire ndabero twomba ndakora mu nzu tubandanya utubuzo ari kuri amese Kumengo tumeze neza. Hawaii. Sheri, naenda kurindiriye. Ndagusigire ifundo y'inzira. Hawaii ko mbona watikira amavalisi n'ibikindi. Aha nyene natekeye. Agasuzuro ko muri rugo nakarangiwe. Mushika watagiye ndagenda. Sishobora gutahura. Ingena mbira ko mwantoraguye. Ntandero ngira ntera umukoshi. Mushiki wanje yagusuzuguye. Yego. Wewe madamu iwawe. Yes. Fani. Yarwanga. Fani. Yarwara muri salo. Sheri atagiye ndagenda. Oya humura ndabitunganya. Humura ndabitunganya nugira ikibazo. Wewe urashaka kusuzugura umugore wanje mu rugo rw'iwawe. Mu rugo rw'iwawe. Chena bikotse. Ntabyo bakotse. Utagiye ndagenda. Fani turamara samwe ariko ku mugore wanje ntigishoboka majiska nta bintu bisigura ubu nyene sinemera ko umugore wanje agenda genda utekere ivyo ubu nyene nyarutsa ugende genda utekere ivyo ubu nyene nyarwa rimwe kabiri gatatu be wagenda utegenda ukuri nyarutsa uteke ibintu ngene sisi yonje majiska ngo utekere ivyo ubu nyene ugende majiska urugo rw'iwanje ndushobora kusambura wewe mara kabiri wagenda ugende Yakubura. Si, no. Mumulotu mube bateka ibintu wagi. Chiri. Birahera. Sibyo. Birahera. Mushiki wanje asambuza. Ngene yashize kwisi. Ndabona ya. Sohoka. Mama yakoze igenda byose kuri cyo. Majiska. Sisi yonja. Ibyo ndabizi.
ivyo ndabizi uri amaraso y'iwanje ariko nawe n'urubavu rw'iwanje sinshobora kureka urubavu rw'iwanje kubera wewe ngura amaraso y'iwanje ndagusabye usokubwira kakagaye wangaye uravyibutse soho kugende Vani urashobora kugenda bitaraba bibi soho kugende urashobora kugenda bitaraba bibi uri amaraso y'iwanje ariko bw'iwanje sinshobora kwemera ingorane muri iwanje turumvikana aho wandoka uravyibutse amaraso n'urubavu asambura imugone ahubwo subiza ibintu mu cyumba cyane tuza dusubire tubona twiganire Mama! Ma! Nyaruka! Mamaki, nibiki wabaye Banyirukanye. inde yakwirukanye Mama ndagusabye ngirira ubuntu mbindaro. Sifisi ijojo. Urabizi ko ndi imfuvyi ndagusabye imbabazi. none ga mwana ko yakwirukanye je urabona nta ndaro nshobora kuguha ariwe yakwirukanye ihorere basi je nzogufasha n'ukuri nzofuma ndagufashiriza hanze Sifisi yanje mama. Nimwe gifise. erega ujye niwe yarantunze nungaha niwe yafasha none akwirukanye je ubona yuko nobaho gute je nzofuma ndagufashiriza ahandi mwana ihorere hora basi je n'ukuri nzogufashiriza ahandi je sinshobora kuguha indaro Ariko mama. Ngo ntiwamugirira ikigongo ko atafise ahaje kandi atari we yigize imfura. Bitaniye he basi byo. erega biragoye mwana wanje urabona ko ari we yaramuhaye indaro nk'ubu yo kumva ndamuhaye indaro hoba induru ngaho kandi uzi ko ari we yaradufashije hano mu muryango je nzofuma ndamufashiriza ahandi n'ukuri Ma, oya. ahubwo genda utore tujya dufaranga Ariko mama. hajya ku meza genda utuzane Se wamubwira nitware neza kuko utazi uzokurerera. nibyo mwana wanje Fanisi ndakunda wayigize imfuvyi mama mubabarire basi tumuhindara. oya je nzofuma ndamufashiriza hanze ihorere Mvire ndagusaba. genda unzanira ry'amahera ndamuhe afuma agenda je nzofuma ndamufasha iyawe ariko kumushira hano muri ino nzu ntibikunda mwana wanje niwihangana none kahimwe jengire gute
none ukuri ntibikunda ko nubusha mama mubabarire oya nukuri ntibikunda fani ihangane akira utu dufaranga urabiyuje hari imbere bagufasha nukuri ico uzokenera cyose nzohora ndagufasha iyo uraza kumbwira ahantu uri nzogufasha urabona ujya mukobwa wanje niwe yafasha twose ngaha none akwirukanye akabona ndakuzanye ngaha ubona ko ari izindi ngorane nzoba niteye mama mubabarire ni wihangane wa nukuri niyihangane je nzomufashiriza ahandi muherekeze umushikane haje ewe mana yanje ndamuzane ngaha ariwe yahora ndungikira n'udufaranga two kurya ariko ugeze nabi ntiwari ukwiye kwitwara imbere y'urya mwana kurya kuko si we yigize imfuvyi ego ndabizi mwana naje birambabaza none mama byo kuryohera gute nanje bafashe kurya none raba ni wamwirukanye none ubona ari wamwirukanye yuko yoca aza ngaha je nkamwakira ntubona na ya minervare yahora kurihira yuko vyoba bivuye byose tuzofuma tumufashiriza hanze sibyo nawe uzohora uza kumuraba ndamurabe he ntazagiye azotubwira namuhaye amafaranga namubwiye ko azoza kumbwira ahantu ari Webwa. Oyo. Kora kuno munsi. Eje ndi kuri filme ntubizi. Filme yitwa? Je ndiko ndaraba urugendo. Okay. Yeah, wowe uri muri. Hola Ndi mu badance. Uziko atari mandi yanjye wowe. Uri kuraba. Sakana ndaza ko filme yitwa Barso Kuncinya. Sure. Ya reka isibi reka. Ni abarundi ka. Bani Prince nakubwira ikintu kimwe. Bana barundi bariko baraza muri filme neza. Hii guhana kwa nenda kwezi. Sure. Ibutuma ngo nkakini. Usumbe ubona. Naho uraje ariko ndaraba ngaho binakina. Ariko turabarundi. Ntabwo nukuza turasupporting ibintu byacu. Ubu nta ingorane tubishikira. Nani filme zose urakora tubishikira. Manda kusabye ntagire filme zose. Iko ndabugendo. Farira vina. Yamani iraryoshe sana kabisa. Okay. Bro, uyu ni umwanya wo kugira dufane filme zacu. Cyane Ubu turashoboye ba. Cyane gose. Bana bari gukora peace sana cyane. Umusore no kunderanje. Uko bakosa ndazi habije. Friendship. Buddy, what's wrong? Cherry. Prince, mungire ko mashwanyo. Mana kimshaka. Can I believe you? Okay, it's okay. Karibu. Karibu kwanza. Okay. Yaza ko shanje igure bro. Niki kibazo bise yatunganye. It's okay. Bagize iki? Bamugore yashapye bakabana n'ukana. Nanje ugusiza ukana nzondondera. Sa? Aya. Kunsezera. Mama bebe. Raba amasaha yageze. Tuja heno. Uhora n'umugore wanje. Mama bebe. Shamubinge nawe. Hano masaha tuja hehe. Non, hakiri ko ndiyumviye amakuru sibyo. Suis là pour toi sibyo. Nduwawe kanje wanje abizi. Twamwe twabivuganye kenshi ko marusha mu mahirwe tuzogira iki tuzobana amakuru sibyo. Kumanga sibyo. Kumanga tubane ko nzobaho ndakwemereye ndagusana yuko tuzigirwaho nabi. She. Bebe. Umviriza ndabizi ko dukijijwe sibyo. Sinoguhebura bizi. Uyu munsi tumerekejwe n'ibimonyo. Mokea. Subira mu yumvire wibukanга mu twose turavuga. Sishobora gukore kugende mokea. Sishobora kuba kwenye. Atamiheze gwe y'abavyeyi musenga ofisi. Ok,
Okay. Tugire gutya. Reka mbwiye sister sicyo? Ugende kubura bayibisi bikenya. Okay? Kugaca rukuso. Yaravyemera. Gusa gikuru no kubwira. Turakijijwe. Sicyo? Yesu ushira amaboko y'Imana. Dusenge sicyo? Vyawe bizogaragarira mumva hoya yemwe karibu egome karibu bizira abantu kizihiza mahora cyane ni sawa sana aho mwana raba nikizigire hewe koreta burya nafise ikintu tuganiye bizi ariko baheba nabo baje bashire mu nzu nimujane na Dimitri nimureka kapa nanda bumwe butoya buragishobora kijya kigone bumwe butoya barashobora baragerageza umviriza rero koreta uraziwe kugiye kwankana n'abantu benshi uvuye kuri ubwo bukene bwawe koreta mwana wa mama ariko shako naheruka ufise ubwenge ubu vyagenze gute ikigabo cyawe kigwa kirayereriyo yabira mu isoko koreta hinduka urazi ko ijambo ry'Imana ritubwira ngo nimwabura ubwenge nzobata kore aho gajewe ndaje kuvuga ndagiye mudahindutse Sheri biki ukura kode ya telefone yanje. Oya sheri sibyo nashaka kugira. Mugira rero. Nashaka kugira ati. Ni sura ntazo menyereye. Ntazo menyereye nibo ngagufi. Karibu rero, karibu. Ego murakoze cyane. Byukuri ni misi mikenya gusa. Bon. Arivyo bari bambwiye no barasokuyimbira ni sawa. Ariko ndibaza yuko byo byiza ubinyarukije ku rubanza rwanyu. Kandi ize kubiza bimeze neza. Ndazi urugo banyuze bimeze neza, uko rw'abandi menga kibazo. Ariko ndibaza ni sawa. Nukuri iri ni nkijyanyuma nje kukubwira. Umugabo wawe yirirwa aravuga ubutumwa ngo iyo atacakora mbese koreta bizogenda gute hewe wama wiruka indamunda intahekana ngo ugenda gukora ubuntu budafashe burya buntu mesa none burabatunga koreta oya nturire koreta ibyo niko ndavuga ntivyumvikana burya jewe ntugira ngo ndakwanya ndabivuze ndigiri kumbura uhamagara wawe umugabo mwicaraho mu nzu muganire ibintu bihinduke koreta emejewe ndigiri oya reka kumufata koreta navuze nakubariye tora impinduka muganire n'umugabo wawe umubwize ukuri bizi agiye nzanira ikapo umubwize ukuri kore muri Bibiliya biranditseho kudakora ntakage nabikubariye nabikubwiye kure urambonera abana kore bayi nizere impinduka nimba ari umunsi umwe sibisaba ndibaza ko atakibazo kuko sinifuza ko umuntu aza
Chuvyumva. Ibirataburitse. Kuranyumva? Uharura iminsi 2 days. Nta byo kuza kwiplanta ngaho. Bob, turi kumwe rero. Ego, murakoze. Ya. Andre, petite fille. Hello. Mbe witwa ngiki? Tisho wanu muntazi. What? Fuck. Ana masina ngushoke na harba kabita. tugaragara nk'abatariho ariko turiho, tugaragara nk'abapfuye ariko turi bazima, dutungishije benshi. Haleluya. Ndasengeye na bwana bwanje buri mu gitanda, urabuzigama, uragirira neza mama bizi nabizi, urazoduhezagira mana mu izina rya Yesu Kristo, amen. Izima genda nawe rero uryame usanga abana. Nagenda kuryama. Papa mama ijoro ryiza ariko ngiye kuryama ntahaze. Kuryama udahaze biza natungwa n'ingabo. Mwijoro abana ntibasaba ko bahaga gose baca barabarahena ntibanakura neza. Nizima ntibaso ijambo ry'Imana mbere. Hariso genda rero kuryama. Ijambo ry'Imana ntibarike. Yesu yavuze ngo mbona natungwa n'ingabo. Nega Yesu ni Yesu. Ijoro ryiza rero. Imana nawe urango. Karantanze. Gute. Naje sahaze. Mama bizi nawe. None. Nukuri sinahaze ariko papa bizi nukuri. Urabona ko n'abana ereka bazava biyomokera. Bomukabaje. Oya nukuri jewe agahinda kanteye. Nane ntumaze imisi uja gupagasa we nturonka. Uramwibuka mama Sharon uramwibuka? Sinzi ko muzi wa mugenzi wanje noneho yaseze yuko atazonagaruka. Iyi bibiri yubona ni nk'ishamba yo kuzimiza. Nukuri yo kuzimiza uyitwayemo nabi. Imana itubwira ngo tugendane ubwenge turakora ikihede mu gatondo cyangwa ukore n'amakinga basi ukore n'amakinga. Imana yibana natwe muri byinshi ugira umbuze kuyikorera ntandukanye n'Imana ya. Oya sindakubujije kubikorera n'Imana nanyu ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo udakora ntakarye. None ufashe ukazinduka ugakora udukorwa ugavuma ukora ikiyede ku mugoroba ukakaraba ugashitsa kuvuga ubutumwa Imana ntiyokumva papa bizi nukuri. Ariko n'ijambo ry'Imana nyene rivuga ngo dukorere Imana n'ubwenge bwacu bwose n'imibiri yacu yose. Imibiri yacu yose ko ugaruka ukambaza ivyo kurya. Papa bizi Bibiliya ni ishamba rinini urisomye nabi wozimira. Mama bizi ugira utuke Bibiliya karishamba. Sindayitutse harimo ibintu vyinshi Imana tugira ngo tugendane ubwenge kandi nukuri je rabi ikintu ukora nanje ndaraba ubu n'amaberebere nkironka umwana munda nahora nza no kumesera abantu ugasanga nama ninda buri mwaka uwundi mwana ku mugongo rega ndaruhanda hwe amaberebere rega rero bana nko abana tubuze ko nabashinziriza sanga none mama bizimana umwana ranyonka kumva ndazuriwe mama ndarusha uhize amakuru ngaha mu mazi. Chinji. Sabe? Wacha Chinji. Sabe? Yaruka ngaho. Zana hanze yiko. Zana hanze yiko.
ako urasubwenge mu kabiri musi kumara agabukira we none nzana wewe batazi mwende bintu zose zaje kwani waziko kana kweli waziko huko mukina atumenga sinzi wendo guhana kandi uzoza uracubwenge urana babiri yawe aparitse ubugoza rubeshye wende no gusa waziko iyo urayibona iyi ni pensisi za genda usome ngo iyi ni penkati ngiye kuhabona we cinjire nyakumena ibanga korora onze yakuru what sinabona none ko butawe uca ubwenge waza ngo madakora ndimo ndakora hagaranga hagaranga kona ro ngaha anya bisaba ko tora burugura ngaha ikibazo bamashaka kwigisha wishinze gumutereka ma bibiliya hariya wamba mu bibiliya bibiliya irasuma ninde yaguheze n'Imana kifashe wifashe nawe nge mutima gose uvuze ngo nzobimenya nibuke uko ibintu byose hajya gasimba ndakwanga woja kwigira ku modoka y'umuntu hama byahinduka bo ivyo okwishuze je babirondera umviza mwereke nyo twasha bumenya bukere mu kanyabuka ega Claude ubuzima kwisi no kwiruka n'intambara bunzanye byo guzeze tuzokingura bakubeshes aha rero bukera umuhungu ubisa ko duterura imoteri kari runini aho uragerageza none se kugikirembe wirasheko je namenyeye guterura bibiliya bibiliya ko parika muhungu ubukazana ibintu by'amabiriya nga urasenga ukivyuka wagera mu gikorwa ukamenya kwiye mu gikorwa mugora amaze bisange umutima none ubu utashe cahanyurira by'ubugari ntibyohe n'abana banje baryohewe kweli n'abana barahimba hama ngo ndakujya umutima reka reka hama rero nkwereke genda nzanire amavuta meza genda amavuta yo mu moteri chubwira ryo mu ideparabizi nyaruka amavuta mu moteri nyaruka chef na ya mavuta ndashikaye waje shira ngaho nchike urafunga amatonda yashire ngaho nyendaje genda urafunga amatonda ati kuraba kwitete wabonye aho rukitete sikakani kinyo kwipinenye oya ucufungura najya ku moteri ugatsura kiduza amavuta ko byase kiduza amavuta sawa mbona umengo ni meza ndetse kuva kare nkora ndamuha amasupani mbona amavuta ariyo simba ndasoma bibiriya gatoya Funny? Take it out. Shifa, Ouvrier. Hey, dis donc quoi, ouvrier. Quoi qu'il a, né? Ego kantunze muhira bibi. Umviriza rero kugisha ikintu. Uyo munwa n'amaso yasengeye.
Wanyumvise? Iki ubone ngaho bigume nganye. Usanga umuntu wawe. Urumva? Claude wewe. Shop kenda. Claude. Sawi. Ari moto yawe wanyete. Naenda yete. Kampana ni rabe rero jana. Bi uri mubi. Kuna soma Biblia. Ibitabo byawe wabamwo no mu kazi aho uri ho. Bikora kire y'imoto. Kona tunaenda shitaga haha binguna. Nawe wandetse ngo manatsi bibira kandi ko ntake wese ngene baba. Bahi mu biki. Umugabo Jackson wewe urahinduka ntaki. Wewe uragenda backward. Ijambo tujya wo waheje. Nayihejeje shewe. Je gusubira naravye mbona meka wabikoze. Mugabo takaza umwanya munini ya mu bitabo. Ariko chef sinabikubwiye bisaba ivyo dukora byose nitwibagira Imana. Cyane mama yawe. Umumna n'Imana y'usenga gusumba abandi bantu bose kwiyisi. Yesu yavuze ngo nitwaguma mu majambo yiwe naye akaguma muri twebwe ngo dusabe icyo tugomba cyose azokiduha. Inzara ko ari kwishyusa abana bakirirwa barahwera n'inzara. Imana none wandi tabikoze. Cyo gituma ndi muri garage uri kurangiza akazi. Niba ushaka kwigarira akazi senga uri muhiro hagarika ibyo bintu by'Imana ngaha muri garage. Ndagusenga. Ubihagarike ndabigusabye. N'ijambo ry'Imana. Erega jewe Imana izogira umuntu adasanzwe. Wewe. None wewe nyereka utonde Imana yagutondekanirije. Iyi garage urimo we kuza ukisiga umubiri. Ntaba bagira kuri bamba amakositimu bameze neza watari wowe wantuze. Erega chef twosenga Imana n'iki garage yotera imbere. Nawe wotera imbere. Haguruka umbwire ko ntakiri koroshye. Ati byo ntacyo. Ça va? Wariye waryohewe? Ah, c'est good. Biburanga yuko nako nakora kwanda kwereka urukundo. Nkora ibyo ushoboye byose kugira uneze umererwe neza. Turabona yuko ndagukunda cyane rwose. Ariko bo. No. Genda umushiri wawe. Umukunzi wawe ibya bofre bihirikira. By the way, baby. Hari ibintu byitayemwo no mama yasamye byaje mu nyuma. Ashaka wewe. Bebe none ko byamaze gushika. Icyo nifuza nta kindi. Nshaka kumvyarira umwana asa nkawe. Serious? Nasa nkawe. Nunezerwa nkamerwa neza. Are you sure? Oh baby. Ukuru radizirije cyane bro. Nanje. Igero twenga kwaza. Oh my goodness. Imana kumaje. Ako sheri. Yes baby. Icyo gikobwa kiba muri wawe. Chembo mbona umenga sinzi nyene kiratuvangira uko. Don't worry baby. Ni kigenzi cyane na cancer. Yeah, ntugire kibazo, don't worry for that, okay? Ugenda azi icyo nzokora. Papa mu rugo ndacyo nzokora. T'inquiète pas. Icyo kintu nzogikura mu nzira jiyo nyene. Don't worry, okay? Vraiment, uranezera. Vraiment. Wow. I love you. Oh baby, I love you too. I love you too. No. Nadia Shinga. Hari kibazo kiri hano. Kibazo nyabaki. Hari kibazo, please. Hari kibazo kiri hano. Menda kubaza ikintu kimwe. Ujya fani bya mukobwa wazaye. Nzi ko azomara iminsi bisikora wambwiye. Ariko amaze 2 semaines ari ngaha. No, nta vyashe ngaha.
Njye n'umwana w'imfuvyi dukwiye kumufasha nitwe dukwiye kuba abavyeyi biwe. Hasigaye muri yo fina? Oya. No, hano turera imfuvyi. Listen to me. Nije ndi umugabo hano. Ukuranyumva? Nije ndi umugabo hano. No kuvuga ndaguhaye 24 heures. No, banzu nyubirize. 24 heures azoca sigara ucugenda. Nimba gishaka. Mugabo shero rukwe kunyumviriza tugakemura ikibazo. No, nta byashe ngaha. Nakubwiye nuko finish. Jessica. Sawa. Sawa. Meze neza. Murakomeye. Murakoze. Abana barakomeye n'abandi barambe. Usanga hasuye kunangira zanjye zanje. Eki. Kuva kera hose wani kuwamubwira kandi wowe nzogushishura. Eki, jewe. Nibashe, we. Namaki. Muzenga. Nyarutse. Nimwe abana. What's your problem? Cyane Frank wewe. Frank. Chunga sana. Frank ndakwibikiye nk'urugo. Ufise amakosa menshi. Ibyo bimaze kwingira ngaha. Umwanya wose no gushonda mushikawe. Induru. Nkabijya mukuri hanze nk'ubu yarakugize iki? Kuza umushwanira umuhaza yarakugize iki? Shadi ya mwana wanje. Listen. Frank mupfiki. Papa je nta kibazo afitaniye nawe ariko burigiye guma soto. I don't know why. You don't know why? Burigiye undira ingi nangira injyango ngo. Shut up. We Frank. Gichoba. Mattia! Stavo maggiormente. Mezzo. Mattia! Usanga ari kure. Ahora guhamagariye wari hehe Mattia?
wewe warenzwe wewe ari mu gikoni hari yakore nariko ndakora twa tawuje ko tuje kwiturira agenda turire mati agenda turire mama Jesse baje kuziturira n'umucafu ko zikiri nziza hari abantu birirwa barasega impuzu ngaho ku rupangu basega utwo barya mutuma muziha ba bantu baza gusega impuzu erega mama Jessica gutanga bizana umugisha narawuhawe mama Jessica uzi gusenga vre ko ijambo ry'Imana ritubwira ko ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda uje guta impuzu uje kuziturira mama tubabarire twishinga kuvuga ko tugukunda tutakubona tukananirwa gukunda nabo tubona umva madamu ndeke kuntera iseseme umviriza mwabana mwe ndababwire mwebwe mwarose amahirwe yo kuvukira muri etage tworohewe ibintu bimeze neza si bya bose umviriza neza reka ndababwire ukuri mwebwe mutazi urabona ntarabana na mama wanyu nadandaza amavoka muranyumva cyane Frank niwe mbwira ubuzima nabayemo burateye ubwoba Shadia Frank kuba mwaravukiye ngaha ubuzima burahinduka ntibivuze ko ejo bitohinduka nimukundane bananje Frank niba yakuririye indya cyangwa yazihaye abantu bashonje icyo si ikibazo namwe ejo ntimuzuzo bafasha uranyumva Shadia kundana mwene wanyu Frank gerageza induru igabanye mu rugo y'indya za buri munsi kira siku indya wayi umuntu umugabo nkawe umaze kugeraho nawe wa mutoye wagusumbye igiharo cyo mu mutwe kweri ikibazo cy'umugabo wanje ntazireke ubwo reke kunshira urubanza nimba atakindi kintu cyakuzanye umuryango wakuzanye ngo uwo ugende umviriza rero bananje ndabacira umugani wo kurambere kandi mushire mu mutwe nkuze Frank Shadia uranyumviriza ukuri nabi ikagwerekeza wakora icyiza ukagisanga imbere you understand Yes dad okay sawa Frank saba ikigongo mutoyi wawe forgive me sister it's okay brother aho nimubona nimukundane kandi mukunde n'abaje babagana sawa okay ndibaza buri mwajya mutwiwe ariko Frank anagize biteri unzanire ama unité ya limité kata gihumbi sawa Oga mana yanje noneho ko mbona ngo mangena nkundi ko njaye urya kweri igihugu kiraga kandi ari kinini ubu nyene jewe n'ubuto bw'iwanje isi irameranye nyene mbona nkunza kurarahe twasi nguhishishe nete cafate hoteli ejo nzomenya nzoja kaba akazi ko kurera abana ndakabona eho ndiyo sister nashaka ikintu mumfasha
none meze ukuntu ukora isi jisa nkiyamereyeko ndasavye mumfashe mu mpindaro zobukoze Mugawe bona umenga ndakuzi sinzi niwe siwe fani wo kwa mama hariya mama Kibudi ni wewe fani ko yarapfuye ngo ngwiki yarapfuye mama ivyo vyabaye ryari haraciye namwe muri bande je ni Mariya Mariya waheye Mariya umwe yakurira iwanyu twaje turi batonya nzaranye na mama atwirukanye yo Mariya wewe Mariya warakuze egosha Imana ishimwe mama wari heye ndagusabye tuje kumuraba ubunyene mama nanje yari kazinama Yakwe none ubu baheye ubu nari ntashimye mba akomeye turajyana nawe mwumvisenge uko umusaza wanjye umugore we yaranyirukanye ahameye ko ndayareranye n'ubwinde uko bunyererako ine ko utarondeye n'umuntu basi none wari kuja nta hantu na hamwe ufise ndetse uko umuryango wanjye yari urya musaza wanjye nawe mama wanjye yarapfuye urya musaza wanjye nawe byaranze mari ndagusabye ntunyirengagize Fani nibutse ukuntu mama wawe yadufashije natwe turi mu bibazo sinoreka nanje kugira ico ndagufashije urakoze cyane Imana iguhezagire reka tugende Mbewe namakiko wishavuza ntiwadodoye ntiwandamukije wavyimbye nibiki kugira uturike mama uzi ko umugabo namuzi wamubuze gute nimbara ndaya zamutwaye nimbara bagizi bana shinakubwira aho usanga yaraguhunze kubera ya manyama yawe mbe nturahinduka n'ubu mpinduka gutega mama urazi ko atamugenzi ufise nta nshuti ufise nta mubanyi ufise amanyama yawe usanga yariyomokeye mama reka kumbwira amajambo nk'aya mbwira uko tubikura kugira umugabo wanje agaruke aho uzokwimenya na muramukazi wawe yaromotse kubera wewe wabona umugabo nawe yogaruka gute nawe mama umbwira bano bantu je naragerageze kuguhanura warananirana none ga mwana aho navugiye ntiwogerageza ugahinduka ubu umuntu usigaye uri wenyine muramukazi wawe arirukanye umugabo nawe yomotse none ushaka je ndakubwire gute ushaka nshike kugaho navuga mama sinzi yokumva kubera jewe sinzi yarakumfasha genda ubaze mu maradi mama nawe urampindutse ariko nari nizeye ntazi aho navugiye naje narababaye umwana atumva intabwigwa ibwirwa nuko amaso gutukura
hama Yesu nashimwe uko biri kose tureke kumuherekezanya amarira kumuherekezanya umubabaro nk'uwo ntacyo byaba bimaze ahubwo turusheho kumusabira kubera ko agiye natwe niyo nzira ariko ndumva ko ku mutima wanjye ko hameze neza namwe nuko nyine ariko ntacyo kuvugana neza ariko Imana imwakire mu bwami bwayo Numa niyo nzira umuntu acamo kugira ryo Ihangane mama, ihangane. Bina Yesu yarabiciyemo, umunyuma arazuka. umuntu yankunda yafasha muri mubiki ni wowe uri muzima cyane ni jewe muzima ibisanzwe ndashaka ndababwira ingene byagenze yego naragize ingorane ndahura n'abagizi ba nabi barankubita baranyambura utwi wanje twose urafise ibimuranga ntavyo mfise bwa kandi je aho namuciye ko nimwikanira vy'ukuri icyo nabwirizwa gukora nagikoze kuca kumushikana ngaho kwa muganga yego ariko urashobora kuronka amahera yakose ubura muri iyi muga nta mafaranga afise kandi umuryango wanje urakeye nakoze icizamuka namwe nimukora ikintu ni gashati bigenze gute nanje nkurira abandi muga none ngire gute ndera ni wawe sinuvuga n'ubigenza ko nta n'ubigenza
none no twagize ikibazo tugwaje umuntu mu bitacu abagizi ba nabi baramukubise bamuciye amamiliyoni atavugika niho turiko turavuza rero turiko turasaba ubufasha umuntu wese mudufashe mudusayidire none gashaka umengo cy'intama yarafise oya nyakubahwa oya maya ntayongera ate mu buzima nayo fisi nayo tugira kungo utakorera imana kandi muri yo ngorane ubwo ukunda kugira icyo ngona abantu amaya yarafise oya mu kigo amaya yarafise ntacyo bafasha mu ntuze mwe amaya yarafise ntacyo bafasha ntaco namwe murakorana mwe mani guheza batajya mu ijuru mani guheza gire mani guheza genda urabe mwe amahera kwa cyo mani guheza sawa genda muhegira hanze yemwe hodi bikineye amahoro yego n'amahoro hari icyo nashaka kubibariza kijyanye n'ibi twagize ikibazo tugwaza umuntu mu bitaro abagizi ba nabi bamukubise none bamuciye amamiliyoni atabarika turiko turagenda dusaba kugira ngo tumuvuze baduciye amahera menshi twari tuje gusaba ngaho iwanyu nibaza ko mwe kwihangana kuko natwe oya ntunze ngaha turi mu ahantu muba natwe ngaha ibibazo hasa no mwijura ahantu muba natwe ngaha ibibazo turabifise oya rengana mu gihe turi mu bibazo fuma mwanya kwakemura ibibazo muduhe dukenya natwe turi mu bibazo igore ntu oya natwe turi mu bibazo igore ntu hewe sinari nakubwiye ngo tugende ajyana abantu beza ajyana abantu beza n'abagesera mushinga ntabwo umeze gute limited tugomba tugucure urabona abantu baba bagufashije imana ishobora kubakiza turi kubarara abagufashije nawe ni imana yarabikoze yo muga mwarakoze kuko iwanyu yarakize tavye kuntu bari bamugize mwanebitse abo bantu b'Imana n'abahe mwantoye sindabazi twagutoye mwikanivu abagizi ba nabi bari bakugiriye nabi ni imana yabikoze none mwantoye he hari mwikanivu abagizi ba nabi bakujugunye n'imodoka mugono bafise ubwoba kandi wakize yarakize hose mu mutwe bamuzanye afite ibikomere byinshi imana yarabikoze nukuri mwarakoze simbona ikintu nabashimira gusa imana yo mwijuru izoba yampezagirira nta gapapuro n'ikaramu muba mufise kimo nta kintu nshaka kubabarira nimba ugafise agapapuro urenda bishamba aya nakutse ndakaguye haragenda ni impapuro ivyo binimero ni ivyiki none nibaza ko abantu mwangiriye neza nk'iyi ntibyohera ngaha tuzogume tuvugana basi kugira tuzomenyane birenze
Ega nta gatelefone turaruka. Imana izobikora ku neza mwankoreye. Imana izobaha n'ibirenze telefone. Imana tuva kugatwara. Imana Maho. Agenze gute? Bisa. Ko magana n'amavuko bameze neza. Shaka usaba ikintu bafasha. Uno mwanya amutumuronka. Usaba ikintu bafasha mu gufata ibintu magana n'amavuko. Ariko rero muri bwa buryo y'amafaranga twari twatojeje uba bashobora kugufasha mu kuvuza. Sigaye. Oya nacho ushinga. Na yawe nuko Na yawe. Subira. Chika mahoro. Yo. Tete na mahoro mu. Bari kutigamba. barambuza ahantu hakize kandi agira ubuntu mvuye mu bitaro ngeze kwibarabara campura na Prince umusheri Prince wanje ni wamfashije kugera nga Prince kandi madame urabona ko wamugira ibintu bibi ufata abantu nabi tukibagira yuko natwebwe umwanya wose tugira ingorane kandi tugafashwa n'abajya nyene twitaba tudufata nabi madame wikebuke Maria nawe uri ngaha waje ngaha gute ugasigaye mbana na Frank banzu gende wicare nta kibazo nashitse ndi muhira karibu kabisa ingorane gusa byose byambayeho birambereye icigo kandi na madamu bimubera icigo twirinde kuza turafata abantu nabi tutaza aho ejo tuzohurira je birambereye icigo kuko nafashijwe n'abantu bato ntazi aho usanga bo bari mu bantu muba twaragiye turagira nabi ngaha muhira sinda bafate neza muko bo bakanyita abantu bose twitwe kwiga gufasha gukunda abantu bose tutarazi ico bari jewe ndakwiciye tukwiye kwiga gufata neza abantu bose tutarazi ico bari kuko Imana ikora mu bantu bajya bato ari gusanga ari Imana yabaturungitse kuko ijambo ry'Imana rabivuga je ndakwiciye kandi nawe mugenzi wanje uhakura icigo Yemwe abikoze iyo nkorara bizi sora nezerewe ndagufite waguze akatelefone reka gutwenga nawe ntukakura ni mubanga kandi hanze ngo twagira coronka nako kumurikisha ngaho nutanguye bizi tugaze turakajana hanyuma simbana kagapapuro wamuye agapapuro kawe nakuzi umugabo yamaye wa mugabo naye nagiye kuvuga kabe kariko za nimero kajya bize hema gira cyo twatsi yaruka izimwe sawa mana dukorera urabibona nagahera ngaho oya nako waduhaye we wa mwana jana gawa nsanza ndara mama bizima kutebi nyaruka mama bizima yana nawe mwana yabikoze zana ku gapapuro wa mugore bari rero ivyo wigira nibiki mpa iyo nimero mama bizi ko hinduye isura nibiki nyimbo nyica nyimbo bigenda gute impuzu narayimeshe none sanze narakamesura sa uvuze ngo iki mama bizi nta n'igiharuro na kimwe kiriko no kuri kiriko nushaka ndagutenga amakofe oya nukuri oya humura rero humura nibisanzwe ni twebwe turabasenzi bo ngaha humura mutambukanye wanje warubirutse karega amakofe oya humura tuza urakoze gusa rero
tuza turahomvye bizima ariko rero ntabwo telefone mbona nugasubiza nyene gashuka mushira neto uragumya tugakoze reka ndagashire nyene ko hanyuma muco musigare murarambe nta turi mu nkuru shuza turabe sawa ndagarutse Allô? Oui. Kuri polisi? Imodoka yanje mwayitoye. 4859 yego niyi wanje jewe nyene ni Abeli muvugana. Ego bari bayinyivye. Murakoze ubwo ndaje kwitora ubunyene. Nibarane ko ndagira n'amaguru na nago. Murakoze ndaje ubunyene ku gipolisi kwitora. Tugira tubandanye imbere turabe n'abandi twohaga fashanyo murakoze ngo namwe muragize neza mwami Yesu bahezagire ku iki gikorwa mwakoze gutwiyumvira kugira ngo tugendere muduhe agasabune mu mpemu n'uduhuzu tw'abana n'agaciro abana baza kurya saa sita murakoze mwami Yesu bahezagire igikorwa mwipfurije gukora mu bandanye mu gikora no mu bandi bose kuko hari abifuza yuko mwobagarukira ko nk'uku tuzobana tubasingira kugira Imana ibagirira neza ibahe n'ibindi mwifuza ibafashe muri byose kuko Imana nta kinene sawa murakoze sawa mahoro Mama munyibuka ndi magiriye neza ngiye kubonana yewe Imana ishimwe umeze neza nakino Imana ibikoze gute tubona nipfiriye kurima Imana ni nziza mesi sinigani bagira vyiza mwankore mwariko murandondera nari nsanzwe ndino ndiko ndafasha abantu nyene ndabagira neza kuko naciye ntangura gukorera Imana cyane mfasha abantu bose bagowe kubera ivy'Imana yankoreye none mwe ko mutantelefone sinari nabahaye nimero ivyambaye ko nagahombe nabonwa satani urabona utu nimero yari yadusize mu mpuzu nanje shandaronka agasabuni ndayimesa aratira agatelefone cyasage nagumye ndindiriye numva yuko abantu bazontelefona ndabura ko Imana ibampaye ndabasabye muba ngaha emwe ngenda mbonye muhira oya inja mu modoka tujane iki ni kwanye je ngenda mbonye muhira ho mu karibu mu modoka isuka ndayishira inyuma hano kuri karibu ego murahawe usi uno musi ndabonekeho abizi mutama naze ndabona inzu ziracyabuye zaguye uyu musi turabaye nka
Aburahamu yakiriye amarayika. Nibiki. Eha abashitsi Muta. Baba. Yeah, ni wewe. Jewe. Nahani. Muhuriye. Dure mwibarabara. Tukajya n'Imana igisabisho cako. Kazana karago. Kihoze nacho. Kihoze nacho turihuta. Nzana karago. Oya kihoze nacho. Je nagumye ndindira yuko mu telefone ndabura. Yambwiye yuko mwazi message. Namusiguriye. Umva renda kwari neza. Umva renda kubarira. Ubona ko aba bantu turi kumwe. Umushiri wanje ni madamu wawe. Ico ciza. Aha rero twari turi hino tutotanga imfashanyo kubera urabona turi mu misi mikuru bagira neza ntutse murabagira ndamubona navuga ati tuje kuri abantu aba rero aba nibo bantu bamfashije jewe bagira yo nashaka base n'amakaro deja nashaka base mu Matias umena kahumirisha bibine niba Matias amagarira nka kuri micafu ngaha mu rupangu rwanje no Mama, basi nani jana mama. Muzaba koze guruci yo bari. Ategenda hanze. Oya mama. Oya ni mwebwe bantu bantoye ahantu bantaye nambaye ubusa bagira banyice hajya mwabona nza aba nibo banjanye mu bitaro hamwe narakomeretse hose aba nibo bamvuje sheri kuvyiza bankoreye abantu ubutunzi bwose mfise turabucamo kubiri igice ni ciwanyu nayanzu dufise kurubuye ndayibaha bave muri ino nzu nukuri sheri ariko nari kundemvira ikintu nyabakino isi wa muntu nirukana ariko aransaba aje mu rupangu ivyo vyabaye Matias aramwirukana niwe yabe yaramfashirije umugabo sheri urazi imisi yose ndakubuza kuzura urafata abantu nabi raba yarabikoze byarabaye je ndibuka haza umuntu w'umumama kudusaba aramwomora ndagerageza uburyo bwose tumufasha arambuza oya humura mabuje yuhora wafashirije umugabo oya nasaba imbabazi navuga nasaba imbabazi ibindi amenye ingene abaho iki ni cigwa c'Imana ni cigwa kugira amenye ingene abaho ntazosubira no kubigira abandi nimubireke nukuri nimubireke ntashobora guruka Imana ndataha irakumbira kuba zazi kutazosubira oya ntana kimwe mama bizi uramukanya ngo mukunda nazi utazosubira mama bizi mubabarire mama bizi oya ntaco Ico gituma hajya mu buzima ugira neza abantu batugire neza kandi nawe yarigeze kumwirukana je mu ikidahura ngo ni misozi uyu yareke yakugiriye neza ataza ahagukuye cyangwa haza uyu turazinanye cyane nanje kumesa nka jawe uyu mama Bizimana murazinanye ahora aza kumesa wanje bagendera mu bakire ariko rero nama namubwiye ko azo umunyamugisha ubona uko uyu mudamu imisi yose aje kumesera yabikorana akanyamuneza yamaneze naho yaba yaraye ubusa yarashika kaza mu rugo umubwire sheri oya nana umuntu aje kumesa nasho ndakubwira ngo ariko naramuhema neza waramubwire neza yego Imana yarakoze mu vye erege yahora azapagasa simenye ibyayo niyo mpamvu ati ugira neza ugashimirwa n'Imana kuko uwugiriye neza higeje hagiye muhura nawe Imana yamugiriye neza akavyiga aha rero tuticishanya amajambo zoza muhira ndabashikira ibyo byose niyo nzu tubyine dutarike tubyine dutarike nico cyo yari gisigaye twamaze kumujyana Karibu boss. Karibu kabisa. Yeah? Hostel. Yeah. Hostel. Claude. Hostel ni sawa. Ndiko naona mnibatse. Simona nivyo byo kwiba. Ana yarabikoze narababwira. Yene wewe. Narababwira Yesu akura kucyana. N'ubupfunga kiwani bwawe. Ubu igikorwa kirivuga Yesu yarabikoze. Babuja ni sawa? Ni sawa. Ni madamu wanje cyangwa umushoferi wiwe.
oya ubwo namwanje urabona ko bimeze neza Yesu yarabikoze ngo Yesu Yesu vuga ko banki wamenye nta muntu n'imoto yakunanira gupfunga wewe ngahanya ariko rero poste uvuge ko nakunda kubabwira ko atawakora Imana imara amazi ibanga ntarindi wokwakira umwami Yesu nawe nuko ndagusuye mu nukurikiza urubwa ega jewe n'umuntu mba ndikunda titimira n'ipantaro yakotse umenga ni wo kumbereza sindiko nataka kari we Claude ndiko ndabona uribuka dukora amakinga hajya hepfo n'amaguru ariko Yesu yarabikoze Claude Yesu amporera ikibasi nanjye mere nkuko kwawe ego mbwira ubunyine mugambi Imana yogenda inkorera ubunyine ngende baye nkuko kwawe wo kwakira umwami Yesu kwakira umwami Yesu byonyene ego Claude nyakiriza umwami Yesu ubunyine ngende nihanya hanyene nande nje ucemereze nkuko kwawe nuko kw'Imana Foster wumvira ijambo ryagushitse ku mutima yawo wo kwakira umwami Yesu reka mbenda kubwiza uko tuvugane nicaye nyine ubyikumbira uri ari kuri kw'impamo nuko kw'Imana Foster je nande ndakubwiza ukuri akihuta kabisa nsengera nanje kabisa ubunyene ba wizeye rero je nsengera kabisa nanje mere nkuko ugira uhinduka icyaremwe gishasha subiramo aya majambo kugira ngo umwami Yesu ndakwakiriye ndakwakiriye ngwino